Tarcisse Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mu ibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Yes 121212 bakunzi ba Tarcisse Hope Ministry, nibaze ko umeze neza ku majwi, mukaba muri kumwe na Silva, na cyane yuko iyo urinze ubona ntangura ntameze neza abari inkuru y'umubabaro canke se inkuru itameze neza, na cyane yuko rimwe na rimwe tuba dutembera ku mbuga zitandukanye kugira twifadikanye n'abandi dusanzwe dukora ikinyamakuru muri kano gakino ka 257, na cyane yuko burya mu gihe c'imvura dukwiye kwirinda, ari naco kintu catumye uno munsi ngaruka nkavuga ati ukuntu bimeze hari ku munsi wejo niho nabonye amakuru ndayakesha radio na televiziyo Isanganiro, ariho twashoboye gukura iyo nkuru, na cyane ni inkuru ibabaje mu ntara ya Makamba, aho ku munsi wejo inzu yashoboye canke se urushengero rwashoboye kugwa, na cyane yuko hari haguye imvura nyinshi yisegenya, na cyane ko babivuga ivanze n'urubura. Abantu bashika babiri nibo bari bamaze gutorwa, bamaze kwitaba Imana, kubera yuko benshi muri bo bavuga ati abantu bari bahari. Amakuru dukura ngaho muri iyo micungararo, benshi nkuko murabibona ngaho onye kuri screen, benshi bavuga ati abantu barimwo, benshi muri bo bari abana bari bazindukiye mu misa yitwa Sunday School, na cyane yuko abo bana aribo bashobora kuba aribo benshi. Abakuze nabo bakashobora kuba bashoboye gutorwa, abantu batatu, muri abo batatu bakaba bari biziga, na cyane bitavye Imana, n'abandi batandatu bari bamaze gutorwa bakomeretse cyane, na cyane yuko urumva yuko imvura yabaguye ko bari mu rushengero guhimbaza Imana. Ariko ndemeza neza yuko Imana yonyene ahiri nimenye urubanza, kuko neza na neza ugiye kubiraba muno minsi turi mu minsi y'imvura, cyane yuko turi mu gihe kitasura, canke se niko no bivuga cerekeye abatera, canke se abatera, na cyane niko bo bivuga. Ariko neza na neza baravuga ati mu makuru ava ngaho onye Imakamba, aravuga ati yari imvura nyinshi yisegenya ivanze n'urubura, niyo mpamvu neza na neza byashoboye gutera ikibazo kugezaho urwo rushengero rugwa ko abantu. Na cyane murazi neza yuko mu rushengero hataba hari umuntu umwe canke babiri, haba hariho abantu benshi cyane. Ariko urumva yuko amakuru ava ngaho onye Imakamba, neza na neza musitani aravuga ati abantu baracarondeza, na cyane kugira bamenye bashoboye kubabara, bagire inkira gutabara. neza na neza urumva yuko nyene ngaho onye Imakamba iyo mvura ntiyononye urwo rushengero rwonyene, ahubwo yashoboye no konona na cyane amashuri ya mbere hamwe n'iya kabiri. Ariko mu makuru dufise bigaragara yuko atanumwe yashoboye kugira ikibazo, ariko benshi muri bo yaravuga ati nangaho nyene Makamba inzu nyene z'abantu basanzwe, abanyagihugu bigenga, nazo nyene zitaramenyekana igitigiri zashoboye kuguruka, na cyane mwumvise kuguruka no kuvuga n'amabati ashobora kuva ko akagurukira nkariya anye, ku buryo ushobora gusanasana ugasubiramo kubaka inzu ubushasha. N'amarira, na cyane kuba bataramenya ati hayitavye Imana abantu bangana iki. Urumva neza yuko bariko baragerageza kugira inkira gutabara zishobore kuvuga ati reka dushobore gukora ibyo dushoboye, na cyane yuko ibi byose tubikesha Uhoraho. Nanje arije nkavuga ati iyi nkuru nase kuyibikamo, ndavuga ati reka ndayisangiza abakunzi ba Tarcisse Hope Ministry, kubera yuko usivye ko tutari Imana, ariko dushobora kubera rimwe ahantu kugira ngo dushobore kubamenyesha utuntu n'utundi. Ndazi yuko ntahari namwe muba muhari, canke se biba biri ibintu vyiza. Nongera ndabasaba nti nimugire subscribe, share, kuko nta kintu na kimwe bibasaba, nta mafaranga ntaki,
kugira ngo dushobore kudutera intege na cane cane nimba araho twakosheje mukavuga ati Silva aha hantu wagize akabazo akanaka woshobora kubakosora na cane cane yuko nta nyambo ibura gahonzi kandi nta mwonga uburi sato iba idahizwe na cane cane rero mu makuru twagiye turakura ngaho onye imakamba urumva yuko turahojeje imiryango yose yabuze na cane cane ngaho nyene imakamba ntawuzi iherezo ryacu na cane cane bavuga ati Imana yonyene niyo iba izi kuko urazi yuko hariho umunsi wo kuvuka n'umunsi wo gupfa vyari birefu urumva nko murabona ngaho nye muraza kuvyisomera murabe kugira mumenye idonido canke se idonido yiyo mvura aho yashoboye guhitana abantu batari bake muga muri abo bantu bitwe ko yahitanye hakaba hamaze kuboneka n'abandi bakeya kubera yuko ikibazo urumva ko nyene urushengero abari runini ya kandi ruba rwubatse ku buhinga buhanitse urumva yuko na cane cane haba amatafari amatanga haba amabati bibomokeye ku muntu urumva kugira bazomutore ni Imana yonyene namwe bavuga ati nivyo Imana yikorera nanje nkaba navuze ati reka ndabasangize aka kantu kugira ati tubandanye dukurikirana akiwacu na cane cane yuko makuru tuyakesha radio na televiziyo Isanganiro aho bashoboye kubiya babipublier ndavuga ati reka nanje nisangize nabo kuko deja bubiri buvurana ubupfu na cane cane ndabibutsa ni kuri Trasis Hope Ministra nibaze neza yuko mumeze neza muguwe neza na cane cane yuko mba ndabaramutsa bivanye naho muherereye ndanabibutsa promotion irabandanya kuri Trasis inimero ni 62 canke se ni 62 ku barabara rya 11 muri Gitega niho mushobora kwicara na cane cane kukayaga gatekanye kameze neza kugira ngo ushobore kwifatira akanyobwa kawe witekaniye ata muntu numwe aza akuraba mu maso na cane cane kuko hubatse ku buhinga buhanitse bivuze yuko rero nawe ari wewe ushobora kwizira kuko promotion irabandanya n'uducupa tubiri mugaca wibandanyiriza bakongerana kandi abandi benshi bavuga ati reka dusome dusubire na cane cane yuko urabona yuko tuko turinjira mu mpera z'umwaka ariho tuyashoboye kuvuga ati reka tubigenze uko kugira ngo abakunzi bacu nabo nyene bagire umutima wo kuvuga ati ewana reka dukore iki neza na neza yari Silva kuri Mike za Trasis Hope Ministra nibaze neza yuko mumeze neza ciao Trasis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri